Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, agaragaza ko agomeje gufata abarundi nk'ibijuju ndetse akaba agomeje gusuzugura abarundi ku rugero ruteye ubwoba, aho yarayatangaje ko abarundi ari abanebwe ndetse batagira ubwenge. Ibi bikaba byababaje abarundi batari bakeya, ndetse benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bafatane mu nda amaze bace agasuzuguro Perezida Evariste Ndayishimiye umaze igihe agaragaza ko abasuzugura ku rugero ruteye ubwoba, mu gihe henshi ku isi yaba mu Burundi, muri Afurika ndetse no hakurya ya Afurika benshi bemeza ko abarundi ari abantu b'incabwenge kandi ari abantu bajijutse ndetse bakunda gukora, kuko aho bageze hose bagaragara bafise umwete kandi bagakora ibyo bashaka byose bakabigeraho. Ariko ikibatangaza kinababaza nuko Ndayishimiye ubwiwe abandanya kubafata nk'ibijuju, akabita abanebwe ndetse batagira n'ico bamaze. Ibyababaje abarundi batari bakeya, yaba ari bari mu gihugu ndetse n'abari hanze yabo, aho abaratira imirima ye akabereka ko nabo bakwiye kurima nkawe, kandi akavuga ko badashaka kurima kuko ari ibijuju. Ibi byose bikaba bibabaje abarundi batari bake, bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko iyi ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka nyinshi ipfukamye mu nda abarundi. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya mu bajenerali bakomoka muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira aturuka muri etat majoro yemeza ko umwuka utari mwiza, ndetse akaba ari amakuru yemeza ko injyane ziri mu basoda bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD zishobora no gushikira mu gihugu, ndetse bigashikira n'umugambwe uri ku butegetsi, aho batariko barumva kimwe ibyo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu ntwazangabo bakaba bashigikiye Ndayishimiye, abandi bakaba batabikozwa, ndetse abatabikozwa bakaba biganjemo abafise ipeti rya generali, bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko batabikoze mu maguru masha ibintu bishobora kubakomerana kandi ibintu bishobora kuba bibi cane mu minsi iri imbere, aho biboneka neza ko abarundi baba bagiye kujya mu mabarabara bakamagana ubu butegetsi, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi budakorera abenegihugu, ahubwo ko ari ubutegetsi bukorera akarwi gato cane. Akaba ariyo mpamvu abajenerali bashaka kwikura ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero yo kujijisha abanyagihugu ngo babereke ko ibintu biriko birahinduka, mu gihe bazaba ariko biriga ingene batwara Uburundi ndetse n'ingene bacecekesha abarundi bipfuza kwamagana ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka neza ko ari ubutegetsi buboheye amaboko imugongo abarundi. Turagaruka kuri izi njyane ziri mu bajenerali muri CNDD-FDD, ndetse tugaruke no ku makuru arabana n'umutekano, aho umutekano wongerejwe ku rugero ruteye ubwoba ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Perezida Ndayishimiye mu murima wiwe w'ibiraya arimbuye, hama atondeka abakenyezi bamwe baboneka ko ari abakobwa bakiri bato cane, abikoreza ibivumvu. Iwacu mu Buragane tubyita ibitebo. Ibivumvu byuzuye ibiraya
ahagarara imbere yabo n'akamwemwe kenshi atanga ikiganiro kuri televiziyo. Aravuga, ararondogora, arayaga ingene we ari umukozi adasanzwe, n'iyo agiye mu buruhuko aca aja mu mirima yiwe. Aravuga ko yiteze kwimbura amatoni 60, maze ahamagarira abarundi bose kumwigana bakava mu bunebwe. Aho babigeme bashobora kuba barimwo abadakwiza imyaka 18 baracikoreye ibya bivumvu, bariko babira akuya, imirwe irahuhutwa. Perezida yibandaniza igipindi ntaco bimubwiye. Nimurabe ingene nkomeye. Mu ncamake iyi foto igira iti: nimurabe ingene nkomeye, murampemba umushahara wa mbere mu gihugu, murampa ibintunga byose, nanjye nca ngaruka nkiha amatongo yose nshaka mu gihugu. Abagoronome bahambaye b'igihugu ndabacungisha imirima yanje, ntondeka umuronko w'imiduga mwampaye nkaja kuraba ya mirima yanje. Igitoro zinywa kiva mu makori yanyu, mpamagara abanyagihugu naho boba bakiri abana bakaza kunyimburira. Mpejeje kwimbura b'abanyagihugu ndabajyako ifyeri mu kubifotorezako. Nimbura amatoni n'amatoni nkayashora mu nzego zitandukanye z'igihugu, amashuri, igisoda, igipolisi, nazo zikandiha ya makori yanyu. Ibyo ntibimbuza ko buri mwaka nongeza amafaranga mumpa yo gusumisha. Ubu mumpa utumiliyoni 2 gusa nsumisha ku munsi. Byose maze kubibona nkaza kwigamba kuri televiziyo mundihira ko ari njewe murimyi wa mbere mu Burundi. Mwumva ntakomeye? Iki nicyo gisobanuro cy'ifoto ya Ndayishimiye. Ko wumva abarundi ari abanebwe, yaremetse bino bivumvu yabakuye he? Bebo ni kuki batimbura amatoni yabo kandi tubona bafise umwete udasanzwe? Gervais Ndirakobuca asanze iyi ngendo iteye isoni mu gihugu. Abanyagihugu bagowe ndetse bashavuye, bashonje, kugumya ubereka ibipfungurwa utanabaha. Iyi ni ingendo yababaje cyane Gervais Ndirakobuca. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, umushikiranganji General Ndakugarika yarakunda kwiyerekana gutya ariko yimbura mu mirima yiwe muri komine Bukinanyana. Amaze kuba umushikiranganji wa mbere, Ndirakobuca ibyo bintu byo kwiyerekana yaciye abihagarika byihuse. Nigeze kubaza abamwegereye impamvu tutakibona Ndirakobuca yerekana imirima yiwe. Yanyishuye ati: umushikiranganji wa mbere amaze kubona amagorwa abarundi barimwo, yasanze biteye isoni ko umukuru wa leta yiyerekana yimbura amatoni y'ibipfungurwa mu gihe abanyagihugu biwe bashonje. Kuva ubwo ntiyasubiriye kwiyerekana gutyo, ariko arerekana ibyo ariko arimbura. Ya mirima ya Nkurunziza byagenze gute? Hari uwundi yabajije ati: mbe ni kuki batwereka ko ari abarimyi badasanzwe iyo bageze mu butegetsi, ko batabitweretse imbere? Iyo mirima bafise mu gihugu cyose ica iva hehe? Mbega ya mirima ya Nkurunziza mu Burundi bwose ubu byagenze gute ko tutakiba? Abarundi nabo ntibihanganye, bahise basubiza byihuse kuri no sanamu ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amajambo avuga atayagabanije azohava asanga yatubwiye n'ibyo muri shambure. Ni ukuri birateye isoni ibyo Ndayishimiye ari gukora, n'akamaramaza. Ahubwo nyine ya mirima ya Nkurunziza nticimbuka, ibihendwa abana gusa. Njewe nagize ngo ndarima, sinasoromye na busa, biyimburiye mu gakwa. Ni ukuri birateye isoni ibyo Ndayishimiye abari kwereka abarundi. Undi nawe yagize ati: birababaje cyane, arima mu matongo yanyaze abenegihugu, akabarimisha mu makori ya leta, agakoresha abakozi ba leta bahembwa na leta, akikorereza abenegihugu, bigatwarwa n'imiduga ya leta ikadandaza akanoti arishe nyagusha nyakubona ibara. Twanze gusoma ibyo banditse. Mbega ko atazanye ya nkumi ziwe ngo abikoreze ayo marushwa
harya umukoroni yahinduye impuzu gusa. Ibi nibyo umunywanyi ndetse akaba n'umuntu ukurikira ibibera mu Burundi avuga. Undi nawe yagize ati ibyo yashatse byose uwo acaronka, ifumbire, imirima, abakozi, goronome n'ibindi byinshi yareka kwimbura neza koko aca yiherekanya n'abanyagihugu. Ni ukuri birateye isoni. Undi nawe yagize ati imirima yagusa, abakozi bagusa, imodoka z'ibiseha zagusa, umwavu uva mu nka aronka nk'ingabire, abanyagihugu barenze kwisopa, isoko yo kubigurisha ayironka bigiterwa, naje ibyo niba bimpe ndime ruce inkima ku kibira. None ko yimbura ko ataragabanya amahera aturya ku munsi natwe ngo tubone akarusho. Kuki yimbura ntarye ku byo yimbuye? Uwo mutware wacu aratunyunyuza imitsi. Ibaze kuba twamushinze ibikorwa by'igihugu akabita akigira mu byiwe, ari twe tumugaburira tukanamuhemba umushahara afadika kandi ukwiye. Uyu ni umunyagihugu ubigaragaza. Undi nawe yagize ati natwe iyaba aho dukeneye ifumbire ariho tuyironkera tukongera tukaronka iyo twifuza, ntitwobuze amakuru dutangariza abana bacu. Ni ukuri natwe ubu tuba duteye imbere yaba twaronkeraga ibintu ku gihe nkawe. Natwe kera twarimbura atari ubu byanse rwose. Iyo myimbu avuga njyewe narayibonye mu muryango, kwimbura tugashora, ariko ubu turabura n'ico guhoza umwana twarimye. Ni ukuri birababaje kandi birateye isoni. Byose tubiterwa n'ubujuju bw'abatwara igihugu badashaka kwirihira gukora ibyankenerwa kugira ngo ibyo bintu bikunde. Undi nawe yagize ati emwe nanjewe icompa 2 miliyoni par jour nokora ibitangaza mu burimyi n'ubworozi, none nzobandi mwigisha mpembwa intica ntikize, hama ngo kurima nokorora bisiba imitahe myinshi. Nyakubahwa Neva nawe niyirimire, tumuhaya kwiye pe turimere tugatubikwa vubi, ariko ikori tukaritanga. Undi nawe yagize ati ntawagira imitahe ngo abure kwibyaza umusaruro, nanje sha icoma aho ndima akampa n'umutahe norimisha, ariko tureke abaganza baganze, abasinzwe banezererwe, n'abiriya irabivuga kubera ko yahumetswe n'Imana. Abami ba Salomo na ba David ba Ibrahimu burya bari abakene, bose ntibari batunze ku rugero ruhambaye. Mbe burya buyoya ko utarigera atubwira amatungo yiwe iyari wotumenyera yapfuye ari Nyarucari. Bagaza bikomangu nabo bakorana wotumenyera ababo bariko basamira isazi ku menyo. Kare natweretse abari gupagasa mu Buganda, none ko isi ariko itunganije atabangana ushaka arare ubusa ari umuyobozi w'ikirenga, abiwe bishwe n'umwumwa nk'abiwanje. Mbeho burya ayo winjiza kuva aho wabereye umukuru ayanganya nabo mukorana. Sha ibi byose ni ukurikirane rwa buyoya imyaka yatwaye ntaco yamaze atari ukutwica no kutwiba, nabo bari bafatikanije. Ntaco wokora ngo utwancishe intwaro ihari. Abanyagihugu b'uwo munsi ko byase na 15 rindira, ariko twe turashobora kuzogenda ibyo wipfuza tutabibonye. Ntabyereye uwa kabiri araboneka, niwe wumva ngo yagiye atana inzu yubakiye. Undi nawe yagize ati ararondogora wakuroze ntiyakarabye, ariko ico wanka mukabana na urakibona. Ni ukuri Neva aratwanga nk'abarundi, ariko azabona ico ashaka. None ibyo ariko arakora azi ko abarundi tutabibona. Ni ukuri birateye isoni. Umukuru w'igihugu cacu turareba ibyo akora bikaturenga. Ni ukuri birateye isoni kandi birababaje. Ibyo akora birarengeye ukwemera. Abarundi bari bakwiye gukora igishoboka cyose bakamukura ku butegetsi bigishoboka. Ibi ni bimwe mu byiyumviro by'abanyagihugu bagaragaza ko ibintu byamaze kuyangara
ndetse bakerekana ko aho igihugu kigeze ari habi, Uburundi bukeneye umugabo w'ijuna n'ijambo uza kubutabara, apana Ndayishimiye ugumya gufata abarundi nk'ibijuju. Mu kandi kanya karibuze nandi makuru ahambaye cyane, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, ndetse tukaza no kugaruka ku ntambara ikomeye cyane iriko irabera mu basende DFDD, cyane cyane abafise ipeti rya generali, aho arimo bifuza ko Ndayishimiye aguma ku butegetsi, mu gihe abandi bafutamwipfuza na gatoya, ahubwo nyabona bakavuga ko aho kugira ngo agume ku butegetsi bapfuma bapfungura Bunyoni akaba ari we ubujyaho. Byose muraza kubikurikira mu makuru yacu hanyuma, wowe cyo usabwa nta kindi ni ukubana natwe umunsi ku munsi, kugira ngo amakuru n'ibiganiro ducisha ku n'umuyoboro ntibikajye bigucika. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.